Igihe cy'isaha 8 zirengako iminota 30 niho umuririmbyi Jean Pierre Nimbona benshi bazi nka Kidumu yakigwa ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye n'ishirahamwe Van Business Company irongowe n'umugwizatunga Abraham Ndekatubane akaba ari nawe yamwiyakiriye. Uwo muririmbyi akaba yaciye ajanwa mu kibanza Van Beach kizoberamwo igiteramo citiriwe VIP Concert Akiwacu, aho yabanjwe gutemberezwa mu bice bimwe bimwe bigize ico kibanza c'irati. Abraham Ndekatubane akaba yavuze intumbero y'ico giteramo n'ico yashatse gushikako ndetse n'uruhara rw'umugwizatunga akwiye kugira mu iterambere ry'umuziki w'u Burundi. Twazugariye igiteramo ku ntumbero y'uko toteza imbere tourisme tukamenyekanisha ivyiza vy'igihugu cacu. Iyo tuba twazanye abaririmbyi bakomeye rurangiranwa nk'uyu mu grand frère ngaha Nimbona Kidumu twakuze tubona twakuze tumva yaririmbye n'abandi bose bakera batashe ababanyi baze abo mu Rwanda abo Kigali abo Kongo abo Kampala baze babone igihugu cacu kwera ukuntu bamukunda kwera ukuntu azwi. Nashaka rero gutumira cyane gose le 29 juillet samedi abantu bazoze ngaha babone umuziki w'u Burundi, babone akaranga, babone ubutunzi dufise, bongere kandi babone n'ahantu heza beach nziza, hama bazore batemberera muri weekend babone akayaga kiza ku Burundi n'ubutunzi Burundi bufise. Uruhara rwanje nuko dukora tugatunga twese canke tukamererwa twese neza. Hariho ijambo ryiza son excellence mukuru y'uwa cacu yamavuga ati umufuko wose ugira amafaranga. Hajya Mutama yaravuze mugabo aduyitegeko twebwe abagwizatunga tegero cha dukora kugira ngo ijambo n'intumbero ya leta iboneke ishike. Umuririmbyi Kidumu akaba yashimiye urongoye Van Business Company ko yakoze ibyo ashoboye kugira anezereze abarundi ndetse ko n'abarundi dukwiye gufatana mu nda mu gukunda iby'iwacu. Turabe ukuntu tukorana twese gutya kugira ngo tuvuze urwego. Jewe muri 2010 nari umuntu atumirwa Tanzania buri mwanya murabizi, ariko igihe abatanzania bagiye hamwe bafatana gutya ntibagikeneye kandi gutumira umuntu waza. Sishaka ko tukubira abantu, ndashaka yuko kwanza twebwe tugira ingufu yuko twikwije muri tourisme, twikwije muri consommation, twikwije muri loisir, twikwije muri sport, nitube abantu twisamurira, tube abantu twubaka. Iki kintu Abraham yakoze gikwiye kuba soutenir, gikwiye gushigikirwa. Rero nagira afate kano kanyo shimire uno mukenyuro wa Abraham wo gufata kompanye zigera kuri 4 akazishira mu kintu kimwe kwanza imbere yo kwaza aba sponsor. Van Beach, Van Transport, Van Info Apartment na yindi Fino na Vanka akazishira zose hamwe kugira ngo avuga ati jengira nezereza abarundi. It doesn't matter amafaranga bintwara ariko bibi, ariko abarundi tugire ijambo kwisi duhereye ku muco w'iwacu, duhereye ku ngino z'iwacu, duhereye ku bantu b'iwacu, duhereye ku nguvu z'iwacu, twebwe kwanza tutarinze kwizereza. Rero ndifuza yuko n'abandi dukore ushika naho abantu bazovuga ati ugiye mu Burundi tina pabeje yo gutumira umuntu kandi mu bidufashe bamenyesha makuru kuko ahandi biriko birakorwa ku nyene. Tina pabeje yo gutumira umuntu umutumire kwera kubyifuza, ariko abahajya barakwiye. Zigama Sabuviane menshi bazi nka Bishu Love umwe ari mu bazonezereza abarundi muri ico giteramo, akaba avuga ko ari umunezero kuri we kubona agiye gukorana n'umuririmbyi Kidumu. No musi rero je nicaye hano imbere nicaranye na Mutama Kidumu, yamye ari indoto ngabo ico savye Imana irakiguha. Apa rero twerekana ko mu Burundi ibintu bimeze neza, twerekane n'ubwiza bw'igihugu cacu.
uwo mugwizatunga akaba yamenyesheje ko yifuza ko ico giteramo Akiwacu co kwama kiba buri mwaka kandi kikaba ari ic'abarundi gusa kuko nabo bashoboye. Ico giteramo VIP concert Akiwacu kikazoba kw'igenekerezo rya 29 mu Kakaro uyu mwaka turimo.